shinda nguvu ya kushinda shinda shinda kimasa Mungu atatupa. Hallelujah. Yesu nguvu ya kupiga vita vya imani, nguvu ya kupiga ila zashe. Yesu naye Yesu alisema na ishara kubwa atalala ameni. Shinda kila saa, Mungu atatupa nguvu ya kushinda. Tumutii tunasiku. Harahiriwe, amen, abitahira neza. Harahiriwe, amen, abitahira neza, atarubanza bafitaniye n'Imana, amen, baranesire moshayi, barahiriwe. Oya, si ba perezida, si ba koloneli, si ba general, no, harahiriwe hereno abapfu bapfira mu mwami, kuko ntibabapfuye. Pawulo yandikira Abitesalonika yabwiye ngo twebwe abagorotsi barasinzira, ni itiro, barasinzira gusa. Hari umunsi wo kwikangura, urawurindire ndawurindiriye, amen. Oya, si ibyo byonyine, twebwe umuntu agiye abarangije porogaramu y'Imana, iby'Imana yamuteguriye. Urambabaza wewe uriko uragenda nabi wonona porogaramu Imana yari yaguteguriye. Yariho, hariho gahunda Imana yari yaguteguriye uzokora neza mu myanya we yo kubaho, nuriko urayonona urambabaje. Buca Imana iduhamagara, izoguhamagara, izompamagara. Uyu munsi niyo nisho nasi, ejo ni jewe canke wewe, mbega uzogenda gute? Imana ishimwe. Umwanya nk'uyu jese nkunda kuvuga ubutumwa, kandi murantunga sinaje kubafasha Ikiriyo, mumbabarire, nari mfise ibintu byinshi ko ndakora. Mugabo rimwe muri bene ibi turabeshe, kugira ngo umuryango ntubabare. Mwaba mama, gende mubwire abagabo banyu. Mwabana, gende mubwire abavyeyi. Mwabavyeyi, bwira abana. Rondera intahe nziza mukihema. Rondera kuzovugwa neza ubu muriho. Rondera ibikorwa vyiza mukiriho. Rondera amajambo meza nkaya ukiriho. Bwirane, kore neza mukiriho. Mbega wa musi wawe canke wanje bazovuga ngo iki? Wamaziki mu muryango w'amaziki. Aha mbona mwuzuye. Nere twuzuye none. Aha twuzuye. None kubereka abantu dukunda umuntu yigiri. Akigwaye mwari he? Mureke ndababazeka. Wose agatanu wafashe umunsi ngo musengere, nta n'uwiyirije. Mu gusenga kwanyu nta n'uwamucishije mu kanwa ngo Imana imukize. None umunsi turaje, nawe yigiriye kera. Yesu dutabare cyane, Yesu adufashe, dutegura iyo tuja. Yesu abahezage. Jonasi reka kumugwa mu muraba, yigiriye kera sihari, yarangije imirimo ziwe yahejeje, yavugije ingoma neza. Kibabaje arinze arenga atabana bigize navuze ingoma. Turi kumwe, kuko umwe wese arasuye Imana muteguri. Mwari kumuraba yakinge navuze ingoma, none raba yigiriye mutiganye ingana yivuza. None muzo mukore ngo abigishe kuvuza ingoma ko yigiriye. Yesu adufashe, Imana ibahezake kandi Imana ibirure.
Yesu ashimwe. Nariko ndaraba imyaka afise yari 70 yari akiririmba. Wewe ufite 15 nturirimba, ufite 40 nturirimba, ufite 50 ijwi ryawe ripfuye ubusa. Mugabo yari 78 none yari akiririmba. Naneze kuri kurategura ugomba tutoza kubesha kwe. Yesu adutabare cyane. Mane twirura. Yohana yumva ijwi rimubwira, si ivyo gusa ngo namhemu. Amen. Nande ega umara wabwiye n'abantu turishwe n'isi. Iyo mugorota tashe naho twoja mu ndimi ntacyo bitwaye yatashe kuko n'umugorotsi mwema caravuga ngo egome baruhuke. Haleluya. Mwemu acaravuga ngo egome baruhuke. Araruhutse, Imana ishimwe. Ariruhuki. Amena. Hararuhutse wewe. Haleluya. Imana imuteye iteka. Araruhutse. Haleluya. Ibihe vyiwe vyiza yateguye yacu. Yesu abahezagire. Mwema acaravuga ngo egome baruhuke ubutame bwabo. Uko nibikorwa navyo ntubisiga. Muriko muranyumviriza? Nibikorwa ntubisiga. Murajana nivyo bikwereka iyuja. Wakoze vyiza bikwereka heza, wakoze bibi no we ntuja heza ca habiriho sivyo wakoze dukurikire riho muja ujana navyo. Murajana. Imana ibahe gukora neza muri imisi yanyu. Haleluya. Imana iduhe gukora neza. Naje Imana impe gukora neza ndondera intahe nziza nkiriho. Yesu ashimwe. Turumvise ngo none rero yace mubabara nk'ababandi, yace murira nk'ababandi, yace mwicukire nk'ababandi. Nguko umwami Yesu azoza niko naba nabo bazozuka. Ico gihe bizoba bikomeye. Yesu azoza, marayika mukuru n'akamo n'inzamba y'Imana ruva rubanza rukomeye rw'abera duhure mu kirere, kandi ngo abapfuye bazotwitangira imbere. Yesu ashimwe. Ndakwipfurije kuzoba muri uwo munsi mukuru. Yesu ashimwe. Muzi ingorane y'abantu buno munsi. Yesu ashimwe. Nari kubibutsa amateka y'Ikongo mbwa mwanyuragiye. Muzi ingorane y'abantu buno munsi. Mu rugituri mu Ikiriyo twarafise imvuga butumwa, yaravuze ubutumwa ku munsi w'Imana atashe, yagiye ko abaratashe. Muzi ingorane y'abantu buno munsi. Imana ikababwira, Imana ikabamenyesha ko igomba imutwara, ntavyo mwari kwemera. Kana je ntavyo no kwemeraga. Ntari mu mwuka. Mugabo uri mu mwuka ntusubira kubona mwisi. Ubona he? Ubona bw'ejo. Yobu yavuze ngo umutima wanje uradendabuwe n'inkumbu, ndakumbuye umwami. Amen. Yesu ashimwe. Nawe mubona muri imyaka twakunze isi, twakunze umubiri, vyanka bikunda tuzobisiga. Iri ni irembo. Nagomba nabingingire gukora neza. Yesu ashimwe. Ndashimye Imana yo mwico. Nje kukuburira. Amen. Nje kukuburira. Umuntu ntapfa. Mwene data Jonas ntiyapfuye. Twasumye ngo arasinziriye. Ku munsi w'izuka ry'abera azozuka. Amen. Kuko asinziriye muri Kristo. Mutandukanye neza gusinzira. Hari abasinziriye uko nyene, hari n'abandi basinziriye muri Kristo Yesu. Abo rero bazotana na Yesu, bazotwitangira imbere. Mwitegure neza. Ico gihe hazobiki. Ugiye mu bice tutandikwa bikora into 3:10. Hazobigera ry'ibikorwa. Bikorwa bizogerwa. Vyabindi nyene bizogerwa. Yesu adufashe. Nagomba nakwingingire kugihema wewe. Uyu we yigiriye yarenganye. Yesu abahezagire. Mugomvye muririmba ishimwe yirenganiye. Mugomvye muvuge haleluya yirenganiye. Uko uyu kera yibereye mu buruhuko bw'Imana niyo yibereye. Mugabo wewe na jewe turacari korera. Turacari ko turakora. Turondera kuruhuka neza. Yesu ashimwe. Wewe na jewe tugihema nariko ndakwingingira ngo dukore neza.
Yesu abahezagi uko hazobaho urubanza. Nicyo tuma Pawulo yabwiye ati ego umuntu ntapfa, umuntu arasinzira, azokongera kubaho, Mana imubaze. None rero bene data bakundwa, hahirwa abapfa bapfira mu mwami, atego baruhuka ubutame bwabo. Yesu abahezagire. Mwamiryango yose iri ngaha, umuntu wese mu cyubahiro ciwe, tegura intahe yawe umunsi kanaka uzogera. Ingene irabira abantu bakozi b'Imana, ntimubwira abantu byo kwizera. Bakozi b'Imana twitegure umunsi uzogera, dutanga raporo imbere y'Imana ingene twayoboye intama, mwabaririmbyi mwabadene, umunsi uzogera imbere y'umwami tubatswe, bitegure hakiri kare. Amen. Mana bahezagi. Umunsi umwe mbere ndahejeje, umunsi umwe nagiriye ubuntu n'Imana, icyo ngomba mperezeko. Umunsi umwe nagiriye ubuntu n'Imana, Imana irantwara mu ijuru. Ngiye baranyambika umwambaro, abo nari nabwirije ubutumwa bamaze gutaha baraza kunyakira, twambara umwambaro umwe, ndarengana mu irembo ry'ijuru. Ngiye namaze kuneserwa ko ngiye bihetse, kuko ijuru twari twararipfuye n'Imana kenshi, nasabye Yesu gutaha kenshi. Uwo munsi ngo birakunze ndashitse mu ijuru. Ngeze mu irembo nta mazi bwami mu kirimbo, haza umuntu avuye kure cyane, azanyaruka akayangana, abwira abantu bapfuye, bamwe nabwirije ubutumwa bari baje kunyakira, ababwira ngo uyo ntaze ntiharagira, nasubire mu isi abanza akore. Nuko muranyumviriza, turafite porogaramu y'Imana tugirako iyo turi abizigwa biwe, nabingingira ngo dutegure intahe yacu. Mbega wewe bazovuga ngo iki wa musi uzogenda? Bazovuga ko wishwe n'inzoga, bazovuga ko wishwe n'itabi, bazovuga ko umuntu w'ugwanko, bazovuga ko intahe yawe izo bivuga ngo iki? Izo ari intahe y'ukuri canke y'ibinyoma? Uyu wari irenganiye kandi Yesu yakoze. Kandi ngwambira umuryango ntimubabare, Yesu yimbuye umugeni wiwe. Amen. Yesu abahezagi. Umuryango ongere mwihangane. Ico ndabasaba gusa murakora neza, namwe Imana izohe kurangiza neza. Ndabihanganishije. Ariko kandi mwibuka ko twarinze tuvuka, byanka bikunda, tuzotegerezwa kuja imbere y'urubanza, Mana tubaze ngene twabikoze. Yara ya majambo y'Imana. Mwihangane cyane. Nariko ndabibutsa, umuntu sigikoko. Murana ko abantu birirwa baricana, umuntu yica uwundi aragowe, umuntu sigikoko, umuntu ntapfa arasinzira, bizoshirwa mu rubanza byose. Muze dukumbure mu ijuru, Yesu azoza. Amen. Mwakoze kuza, Mana bahezagire. Nabingingira, ninabatanga muzomperekeze neza, mukantanga, uzontanga muri mwebwe tuzomuherekeze neza, tutishwe n'isoni ko yabikoze nabi, ahubwo tunezerewe ko yavyitwaye bwo neza mu myanya yamaze ari mwisi. Haleluya. Mana baremeta ofere, Mana bahezagi. Muze turi monte eshayi, imyanya yacu nituyonone. Mwoye konona imyanya yanyu, ntimuzi imyanya musigaje, ntimuzi naje wonsigaje. Mwoye konona imyanya yanyu, bene data mwabakozi, mwoye konona imyanya, kora neza. Muze dusozera umurimo, umwambari hafi kuza, uyu ariruhukiye, n'abandi buca bagenda, n'abandi bazogenda, n'abandi baguma bagenda, twese tuzogenda dusanganire Yesu wacu. Yara amajambo, mwihangane cyane, mwihangane. Yesu nimwe musumvye ijunja, Yesu nimwe musumvye inkomezi, yamukunze kudusumbya. Ariko umunsi nimwihangana, tuzongera kwambikirwa hamwe twese, tuje kuruhuka ubutame. Mana bahezagire. Mana yo mwijuru, turagushimiye Yesu ko washeshe amaraso ku bwacu, kugira ngo uyogamwo aronka ubugingo budashira. Iyo umuntu afise ubugingo budashira, no gupfa ntapfa, oya arasinzira gusa, kandi azozuka mu izuka ry'abagororotsi, kandi mwemu akavuga ngo yegome naruhuka ubutame.
mwene data Jonasi wamukunze waramutahanye, tuje kumuherekeza irya nyuma, ariko cyane cyane uyu we yarashitse. Twebwe dusigaye mwami uduhe kwitegura uko umunsi umwe inzambi izovuga. Uremeshe ababuze, uremeshe ishengero, uremeshe imiryango, uremeshe ikambi, uremeshe igihugu, uremeshe umuntu wese ari hano, uremeshe abantu, uremeshe umuvyeyi, uremeshe ishengero, uremeshe abaririmbyi, uremeshe abakozi. Ndasenze Imana turemeshe twese mwami, cyane cyane twizeye ko umunsi umwe tuzokugera tukumubona tunezerewe. Dushima Imana, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen.